Ndabaramukije mwese kaze mwaya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatatu ni ku igenekerezo rya 30 ntwarante umwaka wa 2022. Imbere ko tubanza kubabwira amakuru Wejo uko yifashe reka tubanze turabire hamwe uko imvura yo kuva ku igenekerezo rya 29 ntwarante gushika ku igenekerezo rya 5 ndamukiza izokwigenza. Imvura iri ku rugero rushimishije iritezwe mu ntara kama za Buragane, Ubututsi, Mugamba, Moso, Kirimiro, Migwa hamwe na Buyenzi. Imvura iri ku rugero rusanzwe ikazogwa mu zindi ntara kama zigize igihugu cyacu. Mu gatondo rero haritezwe yuko hazogwa imvura mu ntara zitari nke zigize igihugu cacu kiretse mu ntara ya Ruyigi, Igitega, Imuyinga, mu Kayanza, Ibubanza, Ibujumbura hamwe no mu Rumonge hitezweyo ikirere kirimo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Mwaro, ibipimo by'ubushuhe bizaba bigera kuri °C 13. Ku muhingamo naho hazobandanya hagwa imvura mu ntara zitari nke zigize igihugu cacu kiretse mu ntara ya Cibitoke, Imuramvya, Imwaro, Ikaruzi, mu Cankuzo hamwe no mu ntara ya Kirundo. Ahazoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Bujumbura, ibipimo by'ubushuhe bizaba bigera kuri °C 29. Nuko ni hano amakuru atekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatatu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.